Abakunzi b'ibyishimo TV turabashuje kandi tubifuriza amahoro n'umugisha. Ndagira ngo nakiriye umwe mu bantu baciye mu buzima bukomeye ariko ubu ngubu akaba ameze neza. Abel yabaye umuhanzi ndetse mu Burundi amaze kumenyekana cyane. Ikaze Abel. Murakoze cyane kumpa ikaze. Ndagira ngo tuganire wenda dusubire gato ku mateka y'ibyo waciyemo na ubuzima bwawe wenda gatoya. Reka twibutse abadukurikiye ku buzima bwawe mu ncamake wenda mu minota 2 wongere utubwire ku mateka yawe muri rusange, uko byagenze, uko waje Kigali, ukuntu waje kuba abo benshi bita ba mayibobo muri Kigali, uko waje kwisohokamo naho ugeze ubu ngubu. Twibutse abadukurikiye hanyuma tuze kuza kuganira ku muziki wawe. Uyu munsi hari aho ugeze muri gospel n'indirimbo umaze gushyira hanze nyinshi zitandukanye zifasha abakunzi ba gospel, zifasha abakunzi b'indirimbo zihimbaza Imana. Reka tuganire rero ku bijyanye n'ukuntu wabayeho, ku mateka yawe mu gihe gitoya ngufite hano muri studio. Murakoze cyane. Nuko nari nabivuze, jewe natangwe kuyerera byenga mu wa gatanu. Ndaheba abavyeyi ntangura kuja gupagasa kuko papa yari yarantwaye ahantu mu Kirundo muri commune Bwambarangwe ahantu biti Buhoro. Hanyuma haraba n'ibintu by'inzara ico gihara kizuba na mu Bugesera nasanze naho nyene byarahagera ko narabona ko no baje gupagasa. Rero nacinja tujana n'abandi bantu gupagasa mu Rwanda, Ikibungo tujabuka aho bita Imatongo muri ahantu bita Imutenderi ku gasantre. Je candonka akazi ko gukorera umuntu bita Ndanda, yari umukinyi w'umupira yitwa Ndanda, umudanda umucuruzi yabahajye ugasantre. Nakoze igihe gito ndigura ipantaro bwa mbere ntari bwajyambare kubera amahera nari ntangiye gukorera 1000, cyari 1000 ku kwezi. Mu nyuma ndahava nza gukorera Irukira, ndahakorera ivyo indwi zibiri gusa ca ndahava. Hanyuma canja muri Kigali, nako mu muji muri ville ya Kibungo ndakorera muri Eto Kibungo, nkorera mu professeur twamwita yitwa Afrika, ndamukorera ampembe 5. Ndakora igihe gito. Mu nyuma nja gukorera umuntu ivyo kuragira inka haje nyine Kibungo hepfo gatoya ahantu haraho, nabyo ndabivamo. Mu nyuma ndakorera hajya muri province haji Butare, hajya Ikibungo muri province ndani ndakorera umuntu w'umushoferi. Mu nyuma ndabiheba nabyo nyine nja gukorera ubundi muntu hajya kuri rompo hajya Kibungo mu rupangu rwaho rw'umuboss ari hajya azwi cyane nubwo ntamwibuka izina. Hanyuma nyuma yo ngaho naje gusubira i Burundi, ndavuga mu ncamake hanyuma nsubiye i Burundi itike riramperana ryo kugaruka mu Rwanda. Ncanje Ngozi gukorera kurondera akazi ko mu nzu nyene, ndaronka umuntu nkorera ampemba 3 vy'amarundi. Hanyuma ndamukoreye aho Ngozi ndose ukwezi guheze ndose agatike canda subira gutembera ho. Narumva yuko amaherezo ntegeza kuzokora mu Rwanda nkagira ni Kigali nkahabona. Canda jabuka nja i Butare, njabukira Inyaruteja. Ngeze Nyaruteja mfata ifuso iranjana ingeza mu muji i Butare. Ngeze mu muji ndururuka imodoka ndatembera ntazi yonja ngenda nsaba akazi atana hamwe nzi. Hanyuma nja hajya kuri Hotel Credo, mbona ahantu ariko barapakurura ibintu kubera ko hariho MTN yari yazanye ibintu bavuga ngo tupakurure ngo baraduhemba imipira. Ndavuga ati reka uwo mupira nawe ndawukorere mpakurure. Hanyuma duhejeje ngiye kwishyuza umupira, umugabo araca nkubita amakofa ashushe nka 3 canke 5 ngo mwabijura mwe ngo sinayibahaye. Navyo namenye nimba yo yari yayihaye abandi mugo jewe ntaho naye nabonye. Ubwo muri Butare banyakirire n'amakofe 3. Hanyuma ndavuga ati none uyu muji ko banyakiriye nabi jewe ubwo ari kintu nzo haronka. Ndavuga ati ariko ntaco burya Imana niyo nkuru. Hanyuma narabandanije ndarondera akazi ndabura. Ncambona abantu bariko baravoma kuko hagiye Butare harabura amazi cyane. Ndabaza abantu kiraka ati none mwebwe mwumikiraga nkaje kuvoma. Baranyemera ngo genda uvome mu mwonga ibido sinibuka amera bampaye. Bampa ibido 2
bampaye ibido zibiri ndamanuka mu umwonga uri hajya munsi ya Université y'Ibutare niho twavoma tuyadugana ku isoko hajya nyene muri ville ndavoma ibido nka zibiri hanyuma nyamukobwa aho ndamubaza ati se nta kazi wondangira umukobwa arambwira ati wewe turaza gutahana ndabaza mama acara ntahana hari muri quartier Icagwa amaja hirya Icarwa anjanyeyo ndagira Imana ndaraho hano mugabo akazi ndaho nyene ndakabura bacambwa ati weze urarondera akazi nukaronka uzogenda mugabo uzurarondera akazi utahanga ndabikora nkakarondera ntahaho mu nyuma rero ndakaro umuntu umwe arambwira ati akazi karahari urazejo umusore nari gukorera muri ville ndasezera hahantu bari bampaye indaro ndavuga ati akazi nakarose ngiye ngezeyo unyamusore acambwira ati burya umusore wundi tubana ejo nijoro yaraje azanye umukozi tiburaye nta kazi gahari nanje nasezeye hahandi bari bampaye indaro ntaco dupfana kwa rukumfasha ndavuga niba je ndasubirayo kandi nabwiye ko nagize narose akazi birantera isoni gusubirayo njanguma muri ville ntangura kumenya nabo mayibobo aho barara ku mabaraza bavuga ati burya no musi turararana candaraho muri ville mu kwibaraza hageze ku mugoroba nyine nawe uziyonja ndakikama ndavuga ati je burya amaherezo irifo ko ntegeza kugira Kigali ubwo sinenzi nimba ari birometero bingahe ndavuga ati je ngira mfatira urugendo mfatira iri barabara rije Kigali ndagenda n'amaguru kugeza ngeze Kigali ndacumuka kubera bwari nari umwana n'ubwenge buke bwarimo ndagenda ndajabuka ujya mwonga uvuye Butare hajya hari parking ujabutse umwonga nyene kajya gasantre ndakomeza nkomeje imbere ngera ahantu mbona ngeze mu biti none ko umuji ndawuvuyemo ndago ko atabona ari menyereye ca ndagaruka muri Butare ngarutse kuri kajya gasantre hajya nyene ku mwonga nje ahantu harakabaremba ndatarama niremesha nyene nibaza ati ngira ndaronkaho ndara hageze mu masaha ine umwe wese nkabona agenda afise yataha undi agenda ataha none jeho ndaja hega yemwe saa 5 zirageze mbona nsigaye mu kabare jenyene ca ndagenda nari nabonye ahantu harakabaraza ca ndagenda ndakaryamamo nibaza nta muntu harara ndakaryamyemwo ngaho hagere sangapi nko mwijoro saa 6 yo reka ngira ibyago rero mbona abajene bahatashe babiri kujya abajene bari abashoferi bajya bataha bwije baramunditse na telefone babona umuntu ahajyamye ndi mu itiro rinini kabisa ngira no kugona baba basanze bangona nico gituma baciye banyumva ningoga we ujyamya aho rindi ni jewe na Jembe Burundi amakofe nawe bane Ibi ni bijura ngo nibisoma ngo no kugira biba abantu amakofe nkanga mba ndayariye kana none uyu muji ngoma nkubito cyamba nirutse mbandanya ryabarabara nkuje Kigali ngeze imbere none ntangura bavuga ati je solution ngira mfate mwiri joro ngume mbaza ati ni hehe haba umukuru wa Gatumba umukuru umutegetsi w'umudugudu ngenda ndabaza ati umushe w'umudugudu nganini barambwira ngo abari haruguru ndakata ndaduga ngeze ndadodora ndakomanga umugore wiwe araza ngati none umutegetsi ni hari ngo ya ntaraza tinoje ko nkeneye indaro nabuzi yonja je nari nkumgiye ku butegetsi acambwira ati sa ntaraza gose je sindi umutegetsi genda ntaraza ndago nguma ndakikama nkikamye rengeze imbere ncafatwa n'abarari rondo bamfashe rero cha turajana kurari rondo je narenda bateye nk'ubwo gatego ndatomboye je nawe ziyonja ziko ntombo ya bironda ahubwo ijoro rirahera kuko ahantu riri sinkiri je nyene turarara n'ababirondo da cha turari rondo nka saa 9 y'ijoro tujana ku kabuga turaryama gatoya nka saa 11 cha tuja ku mukuru atwara ahantu baravuga nyene ko bamfashe imijoro n'uwundi bari kumwe baca baraturekura ati mwe ubwakeye ni mukomeze ivyanyu ca ndabandanya rero ndonka akazi mu gitondo nyene mbajije ca numva umuntu ati tenda kintu umuntu wo kuragira inka yabahaje ingoma aho biti ingoma ni hakujyayo muri ville nyene ca ndaje ndagakora hama ndagakoze kubera sinzi nimba ari ko hari inka cyangwa ari kivyimba ize desemen indwi zibiri nacingwa ari kivyimba kibi kiramerera nabi cyane mu maguru hamwe no gutambuka ntatambuka
canguma mu nzu kuko bo baguma bavuga ngo nkore kandi je miriwe nabi abandi bantu baragira rero nasigaye ntungwa n'ibijumbu botsa mu mwonga bavyutse bagenda cane yugarana baje bakaza banzana ibijumbu bokeje bakaba ari vyonja hanyuma mu nyuma aragira igihe numva kiramenetse umengo ngiye numva amahoro adasanzwe ca ndavyuka nja kubarondera baho ndavuga ati je ubu nakize ni mumpe iminsi nari mazemwo nibandaniriza baca barayama bukeye ca ndatekera ibijumbu kandi mwisashe irimo uduhuzu nka tubiri ca ndaza ati burengiye i Kigali kuko nari ndose itike ndaza imvura iri kiragwa ingera i Kigali ingeze i Kigali Nyabugogo sinzi ngo niho Nyabugogo ca mfata imihanda nduga uko ndabize etaje zo haruguru aha muri ville ati ngende hariya ninabire rujya ruzu mu mutwe wanje ngo ndaburuzu gwizi biki nidugira ndaduga kumbe niko ndaduga iyo quartier yaho hepfo nduga muri ville ku Muhima ndaduga nja muri ville ngize muri ville ntangoro kura y'ikijumbu ndirira sinzi ko ndi muri ville ntumbaze ndiko ndaryama yo nazo zambonye ati dore bite se mwana wewe uvuye mu caro mwana waduherejewe bahita barabintwara na vya bijumba nabyo barabijya hama ngo mandondera akazi nguma ndaba umutumba ndavye hakujya kayiti hakujya nkabona niyo nziza ndavye amazi ati hariya niho nje nagera kicuki kakiro naho nguma ndaba handi mbona amatara yiremera bira stade yaharantegeza ko randahageze nguma ndayerera imuji ndondera akazi ngeze Kimironko ndabe hakujya mbona indege aho mbonye Kanombe ati sha aha rero ni hariya niho ntegeza kuba naguma nyine ni mvuga ati rakarice niho ntegeza kuba ubwo rero ncandajabuka i Kanombe mpura n'umugore umwe arambwira ati je hano hari bamaze iminsi bakiri umukozi wo gutera ipasi umugabo wanje ati rero murindire naza turabe ko akaguha turamurindira acaza nka saa moya z'ijoro ashitse acambwira ati nta mukozi tugikeneye narabivuyemo kubera naramubuze ubwo rero nje ndavuga ati nege ndarara hehe mugo ku ruhande nabonye igitoke insina y'igitoke navuga ati burya n'intakaronka canje hajya mu gitoke rero ncangira Imana mbaza uwo mugore ati none siko bwije kandi ntahese yonja ntibo musabira indaro arabimubwira nyamugabo aravyemera acampa icumbi ampa iryo cumbi ndaharara bukeye barampubuye neza ndavyuka ndankubuye ndamirigwa neza ma tigenda ushaka akazi ndambutse nka kabiri nshaka akazi ca ndonka umuntu ati je nimba uze udandaza ubunyobwa ko nari nkiri umwana sawa ca ndajayo baca barabinyereka ingene babigira nkakaranga ubunyobwa ntantangura gukora hanyuma ko ndanaza ubunyobwa vyatumye menya umuji cane nkirirwa Giporoso Remera hehe rero naje ugira ingorane aho hajya hepfo gato bita ku Mushumbu mwiza twari amakinga amagare yarakizana inzoga zivanye za Masaka za Murindi hari nkadandaza ibiyoba aho muri abo bantu nkongera nkaza ndasunika amakinga twasunika inzoga tuzivana ari patuzidugana iremera canke Kanombe canke aho ryahoze canke kwa Rando nkaguma nsunika inzoga aho re twagendana udukenke uduheha two kunwesha tugeze haruguru tukano camba imborego ari sawa sawa nkirirwa mborewo umunsi wose nkavuga ati murundi musinzi niryo zina nari mfise hajya mu Giporoso mu nyuma rero mukunyarutse inkuru narabandanije ivyo bintu ndabikora mu mandaza ni Burundi ndazana abandi bahungu babiri mbere umwe yaje kugira umugisha haramwerera no mu boss afise n'urupangino ari je namuzanye amugo jewe umugisha ndahubura ndabandanya ivyo mu nyuma ndahindura ibyo kudandaza ibiyo ndabiheba ntangura byo gusunika amakinga rero nk'umwuga mbana n'abandi tutagira aho tuba nkasunika amakinga harabwo twanarara habya mu mwonga ujya mwonga nyene ufatanye no kumushumba mwiza hepfo ahantu harimo nutuzi tukajya hari ahantu hari ivyatsi ugasanga twarahagize neza twarahatemye neza hari nk'utwatsi twumye nk'umuce tukijyamiramo hari n'igihe twaryama aha munsi yo kugisaha ubu bahateye amajaride amashugwe ubwa mbere harigeze kuba hari insina z'ibitoke hajya narahabaye iminsi myinshi tukirarira mu izo nsina z'igitoke mu gitondo tukaja gusunika amakinga twavaye tukaja mu Giporoso kirirwa mu nzoga ku mugoroba tukiryamira mu nsina z'igitoke ndabigumamo mu nyuma rero ndabiheba ntangura gukora akazi ko ndakora ubukonvoyeri za nkorera Remera Kabeza Remera Kanombe nkora n'umushoferi yitwa Gatabazi hanyuma ndabiheba ntangura gukora ubuzi bwo mu nzu ndakora Kimironko
ndakorera nakoze henshi, ndakora i Remera, ndakorera Kicukiro, ndakorera Kimironko mu mudugudu wa Beseri. Mu nyuma mbona ntangwe kubimenyera ibintu byo gukora ubuzi bwo mu nzu. Hanyuma mu nyuma umuhungu araho twarakoranye Kicukiro azarandangira ibiraka muri la Jeunesse pour Christ Kibagabaga. Iyo baba bafise nk'amahugurwa hari, twaragenda twamara nk'indwi zibiri turi hari indani dukorera amafaranga mengo yari 5000 par jour mengo nimba ntibagiye. N'umushefu kwizina yahora mpikiraka nawe yaratunze ubu n'umugwiza n'umubosi aracuruza boutique nini ngaho Nyabugogo. Hanyuma je narabandanije ubwo buzima bwose mbona amahera ntayo, mugo mbonye ko kwizina irimwe amahera ko mbona nshobora guca 5000 aho muri la Jeunesse pour Christ. Naciye mfata umugambi bugatireka ntahe ngende Burundi ndabongene no kwiga guteka neza ndabimenye mbo mu kwiziniye candaje Burundi ndavyiga. Reko ntari mfise abiwacu Bujumbura ndavyiga nirihira, ntangura kuza ndarangura imihu imineke muri ville hajya ndayicuruza mu isoko rya Bujumbura ritarasha. N'abantu bakubwira gute bitewe n'ukuntu bakubona? Jewe 2014 nageze kuza mfise niyo album video n'ama audio menshi, hanyuma ndakora ibiganiro ku maradiyo atari make, ku Isango Star, kuri Flash FM, kuri Inkoramutima, kuri Radio 10 nakoze ibiganiro atari hake. Rero ico no kubwira nuko keshi niyonje harigenda nabo bantu mbere je nta nabo mbona. Bora none umunsi namye ku giporoso navuga kantembere gatoya mugo nta mwanya nanifise, ndabe ko nobona abantu twakoranye muri ubwo buzima muri iyo myaka. Nukuri ntabo mbona. Bura nasanze Imana ibera hose icarimwe, nabo nibaza ko yabahezagiye. Nibakira abo gusunika amaginga, usanga bamwe ngira abashofera abandi barayiza barahejeje ku buryo byakugora kubamenya. Mugabo nkaho mba narakoreye hamwe iyo ngiyeyo niho navuga kanje ko baramutsa ngati nukuri Imana ni nziza. Ni wewe nyine ko nigeze kuza 2014 canzanzanya umuryango, inzanzanya umugore n'abana, hanyuma turagira barambona baravuga ati none uyu muntu ni biki byagenze gute, Imana yaguhinduriye ubuzima gute ko mbona umiriwe neza, ni biki byabaye? Ndabwira ati Imana ni nziza, haraho yankuye haraho ingejeje. Ariko umuntu barabitahura kuko barazi uko Imana yahezagiye naka nihezagirana naka, kuko nimba ubu hari habafise ubutunzi bafise abandi bazoburonka mu yindi myaka iri imbere batanakiriho, kuko isi igenda bihinduka. Imana ihaba bose kuko Imana ni Imana y'urukundo nyene, ni Imana y'urukundo. Ico gihe niyo myaka yanje nari muto, none Imana yari kuma nk'umuriyoni ngo ndabukoze iki, ntaco nayo kuronda gukoza. Mugi Imana impaye umuriyoni ndavuga ati gira mpange plan y'umuryango ndabice gukora n'ibintu mwene ibyo. Ariko byo biratangaje ko umuntu waciye muri ubwo buzima ukabona asigaye ku mateleviziyo biki biragoye gusobanuka. Mabere ntago nakore kuri wenda uturirimbiye ku ndirimbo imwe muzawe ukunda wenda cyangwa se wateguye undirimbira gace gatoya kuri iyo ndirimbo mbere yo kukurekura muri studio, kandi umuntu yagushimira ko ukomeje kwamamaza ubutumwa bwiza ku ndirimbo nyinshi. Umuntu yavuga ngo abantu baryoherwe n'ibihangano byawe by'umwihariko. Areka rero tugane muri uwo mwanya uturirimbire ku gace gato k'indirimbo imwe muzo. Ntabyo nateguye nyine, ariko nk'umuririmbyi wa mufise ibyo kuririmba, kuko Imana umva yangiriye neza cyane. Arakantu akarimbo gashasha mfise navuze ati Yesu Kristo umunyarukundo urubuhungiro bwanje, kuko nabonye atandi ukuhungira atari muri Yesu. Kamvuge akarefre gato. Yesu Kristo umunyarukundo urubuhungiro bwanje, ni wewe mfise muri ubu buzima, nturi mitwaro yanje yose, maze nkumva ndaruhutse, nkuzura amahoro muri jewe. Nukuri n'abandi nuko nibabwira yuko bafise ibibazo baje babitura Imana kuko niyo
niyo nyene ibidukuramwo atari Imana se kubwa Satani ngira twabigumamo nuko boza barabwira Imana. Urakoze cyane Abel, kandi kazi n'ubutaha nugaruka mu Rwanda uzatuzanira no kuri ice cream. Iragoye gushikana buriya ice cream iguma muri frigo. Aha naje urabona numye umunwa inyota yanyishe yayo, kandi ndazifise Bujumbura ziriyo kabisa. Umugore namwigije umwuga yo ntahari aguma akora nta kibazo ngira. Murakoze cyane rero. Murakoze Yesu azagira.